ca mbere na mbere novuga cabuze surtout turavye igice ca mbere ca kintu mpora mvuga kenshi abakinyi bacu babura confiance. Urabona ko igice ca mbere twatanguye umengo na confiance dutakaza imipira myinshi, ariko mwabonye yuko tuje mu gice ca kabiri twagerageje gukina haraba confiance, turakina n'urukino rwiza, turashika no kwigora akadari gake habura amahirwe. Nivyo urukino rubaye uragerageza kuraba amakosa yabaye ukagerageza gukosora. Turafise entraînement ndibaza kuva ku munsi wa mbere gushika nko ku munsi wa gatanu, tuzoraba amakosa yabaye surtout nico kintu turiko turavuga ca confiance tugerageze kugikorerako. Jewe ndamaze kugira experience kenshi abakinyi bacu usanga iyo ngorane ya confiance ikunda kuhaba kenshi. Urumva rero nk'ivyo biba bisaba kenshi gutravaya abajere mentalement mu mutwe tukabereka yuko bashoboye. Turavye abasubiriye abandi urabona ko bagerageje kuzana inguvu zitari nkenya, nivyo tugiye kuraba. Ndibaza yuko mu rukino rukurikira hashobora kubamwo impinduka z'abakinyi nka babiri. Mwabonye ari n'umugwi novuga yuko ukomeye cyane muravye mu urungene bakina, ariko twari twateguye si tubigana ari navuze n'ubwa mbere n'abantu biba bisaba uhagarare neza mu kibuga ntubarekera ama espace. Urabona ko ari abantu bazi kubuja. Ivyo vyose tugiye kubikorera ko turabe ikibuze dukosore, turabe ko match hari izogenda neza.